turashimiye Imana yo mwijuru, Imana isubiye kuduha akaryo kugira ngo tuganire ivyayo, tubandanye aho twagejeje mu kiganiro giheruka. Nashaka mvuge ku ijambo rivuga ngo inyifato canke ingeso zacu nizo zituma bijya bintu tuvuga ko turimwo bikundwa canke vyankwa n'abatuzi. Hariho abantu batazofata umwanya wo guserangura ngo batahure neza ivyo bintu urimwo ivyo ari vyo, ariko bazoraba ingeso zawe ziba arizo bafatira ko mu gucira urubanza ivyo bintu. Hariho abantu bamaze gushika ku rugezo rwo kuvuga ko ukwizera rukirisu ari ingorane. La foi chrétienne c'est un problème. Ndazi ko iki kibazo hariho benshi mutagitahura, mwumva umenga no gushikuza, mwumva umenga umuntu yogera ngaho gute. Ariko vy'ukuri abo bantu barahari. Hari abantu bavuga bati abanyafrika dukwiye kugaruka ku kwemera, ku kwizera kwa basokuruza. Ibi bintu batuzanyemwo no kudutesha umwanya no kudusamaza. Bakunda gufatira kuri Afrika bashaka bakavuga bati Afrika itarakira ukwizera rukirisu yari imeze neza. Ibi bintu vy'intambara vy'ukwicana vy'ukwankana vyaje aho ukwizera rukirisu kuziye. Bamwe bavuga bati ukwizera rukirisu ni igikoresho c'abazungu, ni ikintu abazungu bazanye kugira ngo baronka akaryo ko kutwifatira mu bwenge, bifatira ubutunzi bwacu, badusamaze tube turishinga ivyo mwijuru, nabo bariko baradutwara ubutunzi bwacu. Barakunda gukoresha amajambo yavuzwe n'uwaharaniye intahe y'ukwikukira mu gihugu ca Kenya, yitwa Jomo Kenyatta. Yavuze ngo abazungu baje bazanye Bibiliya, basanga natwe dufise amatongo, hanyuma baca badusaba ngo dusenge twugaye amaso. Dusha turemera turasenga, duhejeje gusenga tugiye kugurura amaso dusanga dufise amabibiliya nabo bafise amatongo yacu. Yariko aravuga ku ngorane yabaye muri Kenya aho intwaro ya gikoroni yigeze kwirukana abantu mu matongo yabo, maze iyaha abazungu kugira ngo bayarime. Murazi ko ibintu nk'ibi bisa n'ibi vyabaye no muri Zimbabwe, mbere bigatera ingorane gushika n'ubu inkurikizi zavyo zikaba zikihari muri ico gihugu. Hari abandi bavuga ngo ubukirisu buhindura abantu abanebwe, ngo abakirisu n'abantu bata umwanya munini cyane mu bintu vyo gusenga. Uravye umwanya bata mu bintu vyo gusenga canke bashira mu bintu vyo gusenga, je sinemera ko umuntu asenze abataye umwanya. Nguya baba bawushira mu bikorwa vyo kwiteza imbere, boteje imbere imiryango yabo, bagateza imbere ibihugu vyabo. Reka tuvugane ukuri hano, hariho igihe bivanye n'ibiteguwe, ibikorwa biteguwe ku mashengero, usanga vy'ukuri hariho abantu bariko baratwaga umwanya wo gukora ibikorwa vyo kwitunga no gutunga imiryango yabo, ugasanga habaye kurenza urugero. Ariko si igihe cose, ikintu cose umukirisi akora kijanye n'ubuzima bw'ishengero si uguta umwanya. Ivyo vyo kuvuga ngo barengeje urugero biba hamwe hamwe, ariko abandiko ndavuga bo bavuga ngo irya myanya yose abakirisu baja mu vyo gusenga, guhura, kuja ku rusengero n'ibindi, wiya burya mwanya bawushira mu bikorwa vyo kwiteza imbere ngo boteje imbere ibihugu vyabo. Bagaca bavuga rero bati kwizera rukirisu ni ikintu gisamaza abantu kikabatesha umwanya w'akazi. Abandi nabo baravuga ngo abakirisu n'abantu basuzugura ibikorwa vy'amaboko, ngo kuko bavuga ngo barakomeye cyane, ngo barakijijwe, ngo Imana yabagize abantu bahambaye, ngo nabami, ngo nico gituma badashobora gukora ibikorwa ivyo ari vyo vyose. Kandi koko hari abakirisu basuzugura ibikorwa vy'amaboko, mumva umenga barabirengeye. Ariko aho haba habaye ikintu nita uguhinyika insiguro y'ijambo ry'Imana. Haba hariho ibintu umuntu yagerageje guhindukiza ukundi kuntu. Mu vy'ukuri ibikorwa vy'amaboko ntibinyuranye n'ukwizera rukirisu. Washaka n'Imana mu kuturema, ijambo ry'Imana rivuga ngo yafashe ivu irabumba. Ico ni igikorwa c'amaboko. Nimba Imana yarabumvye, nta kuntu jewe na wewe twosuzugura ibikorwa vy'amaboko. Rero novuga ko muri ba bantu bavuga ngo ukwizera rukirisu ni ingorane ku banyafrika, hariho igihe usanga bafatiye ku bintu bitari vyo vy'ukuri, bafatiye ku burorero butari bwo. Ikindi gihe naco dufatiye kuri bimwe vyo kuvuga ngo ukwizera rukirisu muri Afrika ngo ni igikoresho c'abazungu, haba harimo kwitiranya ibintu, haba harimo kwitiranya ukwizera rukirisu canke ibikorwa vy'abamisiyonari bamwe bazana ubutumwa muri Afrika n'ibikorwa vy'abakoloni. Ivyo bintu nzobigarukako kuko ntibisa, birafise ahantu bitandukanira. Abo bantu bavuga ko ukwizera rukirisu ari ingorane barabandanya bakavuga bati ibihugu bitarimwe abakirisu benshi nivyo biteye imbere. Ni murabi ibihugu vy'Iburaya abakirisu bariyo ni bake ugereranije n'abari muri Afrika, batariko nivyo biteye imbere. Mugabe ibihugu bigwiriyemwe abakirisu
rigwizwamwo insengero gusa, bama bariko barubaka insengero aho kubaka amahinguriro yoteza imbere ibihugu vyabo, agatanga n'ubuzi. Murumva ko n'abantu bihweje ibintu barafita ibintu bafatirako. Hari abandi batanga akarorero k'Ubushinwa, bakavuga bati Ubushinwa ni igihugu giteye imbere ariko nticemera ko Imana ibaho. Mugabe ibihugu vya Afrika vyemera Imana ariko biri mu bukene, ugasanga igihugu gifatiye ku ntwaro, kuri filozofi ate, ivyiyumviro bivuga ngo Imana ntibaho, nico kiriko kirafasha ibihugu bivuga ngo Imana irabaho, mbere vyubakiye ku Mana no mwibwirizwa nshingiro usanga barabishizemo. None bati tuvuganye ukuri, nimba abatizera Imana aribo batera imbere, abizera Imana bakaba aribo basigara inyuma, mu vy'ukuri mwe mwumva iyo Mana hari iki tumariye muri ubu buzima bw'uno munsi? Ngira ngo murumva ko abo bantu babaza ivyo bibazo Barundi ntibarira busema, barafise ibintu bafatira ko bifadika. Ariko iyo ngingo baca bafata yo kuvuga ngo ukwizera rukirisu ni isoko y'ingorane, aho niho ntemezanya nabo, ni naho nshaka ko tuganira twitonze. Ijambo ry'Imana riravuga mu gusubira mu vyagezwe, igihe Mose yariko arasigurira abisirayeli ivyagezwe, yababariye ngo Uhoraho azobagira ab'imbere ntazobagira ab'inyuma. Bakoresheje ijambo rivuga ngo azobagira umutwe ntazobagira umurizo, nimwakora ibi n'ibi 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 n'ibi. Abantu bazi Imana hariho isezerano ryo kuba imbere ryo kutaba inyuma. Iyo mubaye inyuma rero haba hariho ahantu mutakoze ico Imana yabasavye, kandi ivyo nzobigarukako, tuzovyitondera. Burya uru rugendo ni rurerure, aya majambo tuzoyimba neza mw'idonido, dushira ukuri ahabona, tumenye aho ibintu bipfira. Kuri wewe wumva ko ukwizera rukirisu atari ingorane n'amahoro, ibi ndiko ndavuga ntibiguhungabanye. Washaka tuvyumva kumwe, nanje ndi umukirisu ndavyemeza ko ukwizera rukirisu atangorane iri muriko. Ariko hariho abandi batavyumva uko, kandi ni vyiza ko tubafasha. Ni vyiza ko iri jambo tutarica iruhande ngo turihunge. Ni vyiza ko tuvyimba tukarondera kumenya vy'ukuri ibintu bipfira he. Kuko nimba ari vyo, nimba ukwizera rukirisu ari isoko y'ingorane, ntaco bimaze kukubamwo. Ariko nimba atari isoko y'ingorane, reka tumenye aho ibintu bipfira, duheze tubikosore. Mwibuke ko uko abantu bari mu kintu bifata, ingeso berekana nizo zituma abababona bakunda ico kintu barimwo canke bacanga. Naho ukwizera rukirisu atangorane iri muriko, nzobandanya ndabivuga ko hariho abantu bagutukisha, bigatuma ababiraba bari kure bavuga bati bwa bundi ukwizera rukirisu ni ingorane. Kandi nashaka mvuge ngo ibi bintu bidakosowe hazogera igihe vy'ukuri abantu bagufate nk'ingorane, kuko nta kuntu vyoguma bivugwa ariko ntibigaragare. Mwe muvuze ngo Imana ni nziza, iradukunda, itugirira neza, mugabo tugaca tuba mu bari inyuma y'abandi, tukaba turiko turafashwa. Abisirayeli babwiwe ngo muzofasha abandi ariko mwebwe ntimuzofashwa, mugabo twebwe tukaba bafashwa ariko badafasha. Mwebwe ntimwumva ko aho hantu harimo ikibazo, ariko ico kibazo kirafise inyishu. Ntihagire ubuhungabanywa n'ibi bibazo. Ukwizera rukirisu siko kurimo ingorane, ingorane irahandi hantu kuko tuzobibona. Ndabakengurukiye cyane, mwakoze gukurikirana kano ka video. Reka ndagusabe ngo ugasangize abagenzi bawe kugira ngo iki kiganiro gishikire benshi. Imana iguhezagire, Imana igukomeze, naho ubutaha.